Imana ishimwe. Haleluya. Ivyo byose biri muri Yesu. Muri iyo tunele aho hantu hahishijwe hitwa muri Yesu. Niba hari umuntu avuga ati ndashaka nanje ko Imana ikoresha ubuzima bwanje ariko ndakeneye agakiza, ukiritse ikiganza tukagufasha gusenga Imana. Urakoze gose. Amen. Kumitse ikiganza hejuru maze. Nundi nawe yumva gutyo urakoze. Muri abantu b'abahizi ni mu binyarutse uko nyene muri abahizi. Kuko nukuza hano watoranijwe n'Imana. Nukumviriza ijambo ry'Imana ukariha agaciro, Imana yakugiriye neza, yakugendeye. Rero abakirije ibiganza tugira tubasengere. Sinzi ko atawundi atakirije ikiganza. Mugabo ndagira ndakubwire ngo namushaka kuba umuntu atazicuza ukubaho kwiwe, niwemere winjire muri Yesu. Ibisigaye byose biratakaza agaciro. Kuvyara bifise igihe cyavyo. Ubuzi bwose bazokwirukana bamaze kukumara nk'inguvu zawe, ubwire ngo taha wa mutamawe, taha wa mukecuru we, genda wicare hariya muhira. Turi kumwe? Izo wokwitaho byose uri umunyonzi w'ikinga, ryo nyene rizogutahana. Ariho umunsi uzotaha ibwa nyuma, ntusubire kuba umunyonzi w'ikinga. Uri umumotari, ariho umunsi uzotaha ibwa nyuma uyitahane, ntusubire kuba umunyonzi wawe. Ibintu byose bisiheretse, ariko ibyo muri Kristo Yesu byamaho, kandi nawe azoguha umunezero w'amaho. Urashaka agakiza, kiza ikiganza tugusengere. Amen. Hariho abakirije ibiganza, hariho n'abandi babitse ko badakijijwe ariko urashavyiyumviye. Ndagusabye uhitemo, sindaguhenze. Niwasanga harimwo biguteye ingorane bikubangamiye, uzuce wipfiramo mwidegemvyo ni wose. Urugi rwinjira n'urusohoka zose ziruguruye. Urashobora gukiriza ikiganza niwanga ico utarumva. Kiza ikiganza ureke Yesu akugirire neza. Namwe bikunze duza ikiganza dufashe gusenga. Abakirije ibiganza turabashimira Imana, muhisemo neza, turabakeje. Urashobora kuva hasi kugira amaboko aruhuka, uve hasi abakirije ibiganza. Seriye kubera ngo ishami ryose ritama ngo bararica, ngo bakariterera inyuma y'uruzabibu, ngo amaherezo bakazoyatororokanya bakayaturira. Shiramwe ubuseriye rero, reka kwisamaza, reka kwibwira umuntu ari hari kandi udahari. Umwasi agomba kukuniga nk'uguhenda ngo mugira mwoge, agomba kuyagutsindamo. Ivyo umwasi aguhendesha ukumva umenga biroroshe, nagenda gutera intege ndabwire ngo araguhenda, azogusiga muri ayo mazi aje kuzana abandi agutsindemo. Amaherezo muzojana mu muriro. Uko ishami ryose ritama bararica, bakaritera inyuma y'uruzabibu. Ndagusabye umbabarire ibyaha byanje byose. Ndagusabye unkure ku ivyo nagabitanije, ivyo nibuka n'ivyo ntibuka, n'ivyo ntibuka. Ubu uyu munsi Mwami ndagukeneye, ndashaka untabare. Simba umunyabyaha kandi ungize amagorwa yanje. Ndaguhaye ubuzima bwanje ubukoresha. Yesu ngirira neza, ungira umwana wawe. Ndavyizeye kungiriye neza, kuko ngukwambaza wese azokizwa, nanje ndakwambaje. Yesu ngirira imbabazi. Yesu kaze muri jewe. Yesu nzigamire muri inosi, nzigamire muri inosi. Yesu uzunjane mu ijuru, undinde wa muriro. Uhereye ubu ibya wa mubi byose, ibya wa mubi byose ndabihakana. Isemo agakiza kawe, isemo agakiza kawe. Ubu ni imyaka yose
uzumfashe uzunkomeze ubu n'imyaka yose mbaye iwawe ndakwiyeguriye ingabire zawe zikore kandi mpwemu yera ndakwakiriye unshire ko ikinyerekana ko ndi uwawe unshire ko ikinyerekana ko ndi uwawe. Amen. Urakoze Yesu. Amen. Kadasenge data mu izina rya Yesu ndagushimira ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, ndagushimira yuko ubutumwa bwiza bwawe uhindura umuntu ukamuvana iyo yari ari mu iborero ry'ibyaha ukamuzana mu mahirwe y'ibihe bidashira. None reka ubwo buzima kano kanya namwe Yesu Kristo bubabemo. Ndatuye ubuzima bwawe Yesu kubw'imbabazi zawe nyinshi, ndatuye ko bahariwe, ndatuye ko ibyaha byabo ikimwe cyose kivanywe mu buzima bwabo, kandi ndatuye ko umuzi wabyo uranduwe, ariko umuzi w'ukugororoka uterwe muri bo Mwami. Icyubahiro cyawe cyamamara, ubagirire neza aho barushe, aho bandavuye, aho bananijwe. Yesu bagirire neza. Ndatuye gutabara kwawe, amahoro n'umunezero, akaruhuko n'intsinzi bikuvako. Urukundo rwawe ruze muri bo, ubaharire ibyo bibutse n'ibyo batibutse Mwami. Kubw'urukundo rwawe ndatuye ko binjiye mu mugabane wabahariwe n'abahebewe imyenda yabo. Rwa rupfu rw'umwansi rukangana ubu ntirukiri ku buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Imibiri yabo ni ingoro yawe mpwemu yera, kandi bazobaho kukuriho, kandi igihe cyabo cyo kubaho ndaceguriye wewe Yesu. Urakoze ndabasenge ngo bahabwe ingabire yawe mpwemu yera iberekana ko ari abawe. Haleluya. Kandi iyo ngabire yawe icyo ubashirako kize kibonekere bose bagushime bakubahe, nabo banezerererwe muri wewe mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso yawe Mwami yoza ico ry'ibyaha ababeko, kandi Mwami Yesu Kristo abahishe, ababera ubwihisho bw'imyambi yose ya wa mubi mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, Imana nziza. Ivumo y'ibyaha, iby'ubupfumu n'uburozi n'impwemu mbi ziyerera ubuzima bwabo ndabicire kwiteka mu izina rya Yesu Kristo bizeye. Amen.